no musi ndashaka dusangira ku kintu nibaza ko dushaka kwikawusha twese canke dukunda kwikawusha kandi gikenewe. Kenshi turakunda kuvugana kuri iki kintu c'ingene umushaha wawe ni urimo amasentiment yawe, ni urimo ama emotion yawe, ni urimo ivyo ushaka, ivyifuzo vyawe, volonté yawe, siko ubwenge bwawe, uburyo ubona ibintu, uburyo wiyumvira ibintu, siko ni personality yawe mu ncamake, siko uno musi ugiye kuraba vyerekeye nka science quantique n'ibindi, en fait birakwereka ko indani muri wewe ariho harema ubuzima bwawe. État de ton âme niyo ikrea ubuzima bwawe, siko kujya bakubwira ngo hari abantu batira ce genre de choses, hari abatira ibi iya, hari abatira ubuzima bumeze gutya. En fait ugiye kuraba état de ton âme, il a créé, c'est l'état de ton âme, il crée ta vie, siko il crée les rencontres uzohura nazo, il crée ico twita ma opportunité cyangwa ama chance bamwe, etc. Ibintu byinshi, c'est l'état de ton âme ibikrea, siko rero bisigura yuko mu ncamake iyo vy'ukuri ushaka ko ubuzima bwawe bumera neza, iyo ushaka ko ibintu byawe bigenda neza, iyo ushaka gutera imbere, byiza wo kwisunga iki kintu kiri mu bwenge bw'Imana, siko aho quelque part itwumvisha yuko c'est l'état de ton âme qui crée ta vie, siko rero uca wibaza uti kuko twe turafise ikintu dukunda kwihendamo, ugiye kuraba mu buryo dukura mu ndero turonka muhira kwishuri, tuko turaja kwishuri ni waheza amashuri ku kazi hehe, ugiye kuraba hose ikintu baha agaciro, baha importance inyifato yawe. Ni ukuvuga ngo muhira wifata gute, iswe kuragorana, kurakorogana canke urazi gukora ivyo bakubwiye, kumvira, hama turetse muhira ugiye kwishuri urazi gukurikiza amategeko, gukora devoir nkuko babikubwiye, kwinjira mu ishuri mu masaha yo kwinjira, kutaderanja, siko ugiye ku kazi urashobora gukora akazi nkuko babikubwiye. Donc ugiye kuraba ahantu hose parcours yacu yose iha importance ibikorwa, kugira uje mu bagenzi kanaka, ugendere mu bantu kanaka, baza kukwemera bivanye quelque part n'inyifato yawe. Nimba ufise inyifato idahuje n'uwo mugwi wabo bantu ntibakwemera, siko kumbure nimba ufise inyifato igayitse kuri bo, baza kuvuga ati uyu muntu ntitwogenda nayo, bava tumara amazi. Canke nimba ufise inyifato ikabije mu bintu kanaka kuri bo, naho nyene bo kwirinda, kuko abantu benshi bagendana n'abantu bashaka kumera co kimwe, quelque part bafise inyifato imwe, bafise comportement imwe. Rero ugaca usanga ico c'inyifato ni ikintu twahaye agaciro kanini, kuko ni naco kuva kera ugikoze neza warakigwa, ugikoze nabi warabahojete. Kandi ko guhera mu bwana tuba dufise iyo besoin yo kuba accepté, yo kwakirwa no kugira iki, ni ikintu twize guperfectiona kuva kera rero hakiri kare. Mugabe ico kintu naho tugiperfectiona, tuko duperfectiona inyifato, ariko ico bidutera nikihe, vyaduteye kudevelopa muri twebwe kugwanira canke guharanira kugira inyifato nziza n'igihe ubupfuye nabi mu mutima. Naho haza bamwe bakavyita ni diplomasi, abandi ni hypocrisie, abandi ni kwigirisha, etc. Ariko wamusanga nico gituma wama uri kurakura, umwana wese akarakura, hari ama deception agira, kuko akubwira ngo ntiyarazi ko abantu bakuze bagira ibi, ntiyarazi ko abantu bisoneye bagira ibi, ntiyarazi kubera iki, kuko yakwaya kuri zirya apparence z'abakibaza ngo niko bameze. Uravyumva? Rero twese tudevelopa inyifato, hama wa mutima tukiga kunyegeza. Ugaca usanga rero kijya gihande c'umushaha, siko canke c'umutima, niho twanyegeje, novuga ngo amagorwa yacu yose, ubuto bwacu bwose, ububi bwacu bwose, ubumuga bwacu bwose, n'ibitagendeka vyose, siko. Ugaca usanga rero uno musi hariho n'ivyigwa vyo kwiga ingene wifata mu bantu, kugira babone kumenga urafise confidence, kugira babone kumenga urazi neza ivyo uravuga, urazi neza ivyo ukora, n'igihe utobubizi neza indani muri wewe. Rero ugiye kuraba kiya gihimba, ni gihimba twirengagije cyane gose. Twebwe l'essentiel nuko usa neza, hamugakora ibintu mu buryo bwemewe aho uherereye, siko mu mutima. Rero naho umuntu acaza kwibaza ibibazo, mbega je mu mutima ameze gute? Kumbure je urashobora umugenzi wanje arashobora gushika ku kintu nkabanzi ingene bifata mu bantu, nkamukomera amashi, nkamubwira félicitations, alors que je ndi umuntu umugenzi wanje mu bisanzwe ashitse ku kintu jewe ntarashika ko nce numva mbabaye mu mutima. Uravyumva?
sinzi ko peut-être ari esprit ya comparaison canke sinzi kari iki bintera kupfuha canke kugira iki siko nakarore ndiko ndatanga sikomeze siko. Donc rero nico kintu nshaka kuvuga ugaca usanga rero iyo nzi kubikina neza no kwifata neza mu bantu womengo na mahoro biraza kumpa kurengana no kwakirwa no kugira ikibanza kanaka mu bantu. Rero nkacu usanga ivyo mu mutima ukomerewe sindavyitwararitse sindabihaye agaciro kanini kizima namenye kubifuka no kuvyambarira ko hejuru hama bakanyemera. Ariko rero utaheyariza nuko naho wavyambariye ko kabifuka ukagendera mu bantu bakakwemera bijya vy'indani nivyo bizoruhira kugira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, nivyo bitsinda, nivyo binesha. Inyifato yo hanze nta na rimwe izokwigera inesha inyifato y'indani, uravyumva? Rero bijya vyo mu mutima naho navyirengagije bizoruhira gusambura ubuzima bwanje, bizoruhira konona ubuzima bwanje. Rero ni naco gituma dukunda kuvuga ikintu cyo kwisuzuma ukavuga mbega jewe meze gute mu mutima, uravyumva? Mbega je mfise ivyifuzo ibihe mu mutima, mbega jewe ndakunda sifo gukunda abantu, eswe ndabakunda vy'ukuri, eswe hari abo nkunda basi, uravyumva? Eswe je hari uwo ndyohererwa ashitse ku kintu je meze gute mu mutima, eswe ndifuriza abantu ibintu vyiza siko, eswe simfise ivyifuzo bibi siko. Ivyo bintu vyose ni ibintu dukuriye gusuzuma tukara ntituvyirengagize, kuko wewe uravyirengagiza ukibaza ngo uriko uratera imbere ariko navyo biriko bitera imbere indani muri wewe. Bisigura yuko umunsi bisohotse, umunsi bipasutse, umunsi bikoze ico bikora biragusamburira ibintu vyose wubatse kuva kera, birakononera ibintu vyose wubatse kuva kera. Urashobora guhenda umuntu ukabikina, ega burya turabesha abantu bakageregeye natwe tukihenda tukibaza ngo ibitwakinye ngo niko tumeze, urumva? Ugaca usanga rero abantu uriyangajije mu buzima, muri business n'umuntu, uriyangajije mu rugo n'umuntu, uriyangajije niyo apparence, mugabo umuntu nimwabana vyakwera uzoruha kubona we wakwere. Hari ngiye burya abantu benshi bakunda kuvuga ngo nasanze hari ampenze ngo ntameze nkuko nari yari yanyiyeretse, kumbe ugasanga siwe wenyene yahenze, nawe yarihenze, nawe ntazi wewe wakwera uwari we mu bisanzwe siko. Rero ivyo bintu turavyirengagiza bigasambura ubuzima bwacu. Prosperité siko y'ubuzima bwacu mu madomene yose gushika kuri santé yacu siko idependa na l'état de notre âme siko. Iryo terambere rivana na eta y'umushaha wacu, kandi iterambere rishitse rivana n'uwo mushaha siko. Rero ntidukuriye kuba abantu birengagiza indani siko. Kandi indani ntimwaze ngo nivyo navuze ngo vyo gukunda abandi no kugira iki gusa, no. Hariho nk'aba complexe ufise kavuga uti jewe turetse byo guhenda mvuye mu bantu nkiraba je nyene ndigaya siniyemera na boro ndisuzugura, numva ataco ndi, numva ataco maze, uravyumva? Canke je mfise igicapo kibi canje siko. Hari nabakubwira ati je narigeze gukora ikintu kibi ndiyagiriza gushika ubwo namanumva ko Jesu ndi muntu aberewe gushikwa n'ibintu vyiza mu buzima. Ivyo vyose na ma façon de penser, na ma façon de voir les choses, na ma façon de penser duvize indani muri twebwe, kandi ko tuyemera ariyo ma conviction yacu, arivyo vyanditse indani muri twebwe, ni ko ubuzima bwacu buruhira kugenda, urumva? Rero dukwiriye gufata akanya ko kubiraba, ko kubisuzuma ivyanditse muri twebwe no kubikorerako kugira ngo bihinduke, muravyumva? Hari indirimbo doha turimba muri eglise ngo umunyantege nke ngo navuge ko akomeye, umukene avuge ko atunze, utabona avuge ko abona. Akantu gahora kantera un peu utubaza aho hantu nako kuvuga ngo par exemple ngo umukene avuge ko atunze, ugasigara wibaza ati mugabo kameme n'umukene, urumva? Rero navuge ko atunze mugabo n'umukene mu mwisi umukene siko. Rero ugaca usanga nibi ni ibintu dupfa kuvuga umenga uratuye, mais au fond de toi ukumva ko nawe urabizi ko ivyo uvuze atari ivyo, we ntutunze, urabyumva? Canke voilà, wewe nimbura umunyantege nk'uvuga uti laisse tomber, je sindiwe mugabo reka ndabivuge peut-être bizotinda bicike ivyakweri, ariko si muri ubwo buryo siko. Ahubwo imbere yo kuvuga ikiza normalement ni changement ya façon de penser, façon de voir les choses. Rero ico kintu rero harakunda kuba ikibazo ko abantu benshi bibaza ati none ndabigire gute, ndabihindure gute siko. Nkuko nabivuze muri video iheruka, n'insinga zifatanye zo mu mutwe zimeze gutyo, oya bivanye n'ivyo waciyemo n'ama conclusion wagiye uratira mu ma epoque atandukanye y'ubuzima bwawe, ma periode atandukanye y'ubuzima bwawe siko. Rero kenshi burya amashangement gituma tunanira akatugora benshi bakanayaheba bakabati sinzosubira no kugerageza guhinduka parce que bihera shavuye vyananiye nkaca niyanka nkishavurira siko. Burya no kubera iki, ni kuvuga ngo iyo cerveau yawe imeze ukutariko, hama ugira ukoresha iyo cerveau nyene imeze ukutariko
kugira ngo ihindure iyo cerveau nyene imeze donc ukoresha ubwo bumuga bwo muri cerveau yawe kugira uhindure ubumuga bwo muri cerveau yawe donc biranka ni ukuvuga ngo turenganiye dimension yibi bifatika n'ingene twiyumva ariko tukiga kuja kurondera musi yaho nahone siko kuko hari ukuri kuri hajya musi hari ico bita esprit uravyumva rero iyo utanguye kumarsha selon l'esprit burya l'esprit y'umuntu l'esprit iri muri wewe siko irazi ibyangombwa n'ibikenewe kugira ngo ton âme ibe restaurée uravyumva rero iyo ukora marsha selon l'esprit ni kuvuga ngo ton âme igendira ba restaurée uravyumva rero l'esprit rero naho oya ndakubwira ni bwa buntu nkunda kuvuga butandukanye ugasanga nk'umunsi umwe jewe navyumva gutya ariko Imana imbwiye ati uno munsi gumba ngaha tuganire canke uno munsi genda urabe kanaka canke hagarika ico kintu wari kurakora ugira iki nkumva ko hariho inspiration ikiraza kandi des fois bikansista abantu benshi bashobora kuba ati none ninibesha ninibwira ngo ni Imana atariyo ninayeke nta kibazo ariko ndakunda kuvuga nti ugitangura kwiga gutambuka kumbure waraguye hasi kenshi siko ariko warabandanyije kandi waratinze uramenya gutambuka siko rero no kumarsha selon l'esprit ni kintu tugenda turimenyereza au départ ushaka uswate ushake wihende c'est pas grave mais bien sûr ntuzokora ikintu ubona ko kiri kuko ubwenge burahaga mu mutwe urawufise siko ariko uragifatira umwanya ukaraba rero kumarsha selon l'esprit nico kintu ca mbere qui transforma qui restaure ton âme siko ugaca usanga umuntu akavuga ati mbiga jewe ko je nk'ubu je ndazi ko kera nkitangura gukizwa par exemple je nabwiye Imana nije naza ko bigoye ko nkizwa utabanje kunkiza ishavu kuko ishavu ndarifise mpitana vyose nawe nzoguhitana ubwawe siko rero ushatse kwikoncentra ngo ishavu ryanje ngo ndari maîtriser ngo ndarigira iki ahubwo rirasara uravyumva ariko mu kumarsha selon l'esprit ndiko nkurikira ivy'Imana ikirambwira maze iminsi numva ko imbwira akantu Denis hagarika iki kintu iyi habitude y'ukuragira siyo nziza mu buzima bwawe ahandi nkumva kumengo gira effort ujyame kare basi kugira uze kuvyuka kare ugira umwanya wo kusenga tuze kubona na ta dérangement canke nkumva ikindi girambwiye gusoma soma Bible soma chapitre soma uravyumva canke je ne sais pas hari umuntu yanyigishije ikintu nje ndibuka nk'umuntu par exemple yigeze kutwigisha ku bintu bijanye n'amagara katwigisha ngene y'ivyiza kugira check up par exemple chaque année etc. Yego kumva wavyumvise ubihereje aho mais kindi giye kumva Imana ikirakubwira ati none we bimaze iki ko waprena ikintu puisque utagishira mu ngiro kizokumarira iki ugasanga rero karavyutse Imana yagushize ku murongo kuri ico kintu ndamaze kumva Imana ishira ku murongo ku bintu byinshi bitandukanye kumva Denis iki urakizi kandi uragishoboye gikure mu nzira siko rero muri uko kumarsha selon l'esprit kenshi uza gusanga hari ibintu byahindutse au niveau de l'âme byinshi utazi ryari byahindutse utazi ngene byahindutse mais en fait habaye ico kintu ca restauration de l'âme rero iyo âme ibaye restaurée nagenda kubwire ngo iyo état d'âme yawe niyo iza kwatira bwa buzima bwiza wewe ubereye kubamwo en fait uravyumva iyo état d'âme niza kukuzanira non seulement ya magara meza mugabo na bya bindi byose guprospera mu madomene yose siko kuko nico Imana igushakira ariko Imana yaguhaye igikoresho muri wewe kirema ubuzima bwawe ico gikoresho naco n'umushaha wawe hamwe uwo mushaha wawe nawe nico kintu novuga ngo kiba atake kikononekara kigasambuka ugasanga kirimo imicafu n'ubumuga bwinshi butandukanye rero plus kiba restauré plus ubuzima bwawe ba restauré mais ikintu kikirestaura nico cyo kumarsha selon l'esprit siko ukarondera n'abagenzi mugendana bamarsha selon l'esprit uravyumva apana gusa kwera ngo basengera hamwe na wewe ngo muri kumwe muri église cyangwa bari no ivyo naco bimaze nimba batamarcha selon l'esprit marcha rondera abantu bamarcha selon l'esprit parce qu'on a marcha selon l'esprit murabivugana uravyumva ko marcha selon l'esprit ni ntambara quelque part kuko uri kumarsha selon l'invisible alors que le visible ifise ivyigumivuga byinshi uravyumva rero ukaronka abantu mu biganira mu bipartaja mu giriki kugira wevolue utera imbere muri iyo nzira muri iyo ntambwe muri ico cyo kugira iki uzosanga umushaha wawe warabaye restauré kandi umushaha wabaye restauré uzogukwegera ivyiza mu buzima bwawe ariko umushaha usambutse ukomeza kugukwegera ibibi bikomeza kugusambura mu buzima bwawe